wowe urabikomeza wivugire ngo tuvuge iby'amadini buraca ubibone, n'amadini yose agiye gufutwa, hasigare ishengero rimwe, ihanga ryera risigare, iby'imigambwe bifutwe bikugweho, hasigareho abarundi, nta muhutu nta mututsi nta mutwa, azoba ari ihanga ryera ubwoko bw'Imana yatoranije, ubwo izosukamwo ubwenge igihugu cy'u Burundi kikubakwa, indege zizokorerwa mu Burundi, ibintu byose mwumva mubona by'insigabwenge, igihugu cy'u Burundi Imana izogitera iteka ku buryo buhambaye, no kubwira ngo kizosumba Etats-Unis mu mikorere y'ubwenge na gisirikare. Wovuga ngo urarengeje, ngivyo ngo nivyo nawe wishiriyeho, ivyo birazwi, kuko hazogera igihe abarundi bahagurukanye misiyoloji bazogenda babona ingene bagiye barahindura amahanga bakemera ibya Yesu Kristo, hazobamwe ibihugu vyizibira kandi bigira akayigo ngo bize bitera Uburundi, ariko Uburundi buzoba bukomeye mu bintu by'ubutasi bw'ubwenge buhambaye. Imana izoburutisha ibindi bihugu ku buryo ibindi bihugu bitazosobanukirwa, bazotanga ibitero, hanyuma Uburundi bugende bukora mu bintu by'ubwenge buhambaye. Imana izoba yaratanze tekinoloji, nta munyamahanga azobikora. Ivyo byose mwitwaza ngo ibisasu kirimbuzi, ivyo byose Imana izoha abarundi kubikora nk'igikangisho c'amahanga, nk'igikangisho c'amahanga. Imana itanga ubwenge busovye, ibi by'amatekinoloji ngo bagenzura abantu mu ikoranabuhanga, ivyo Imana izomanura ubwenge mu Barundi ku buryo bazokwabira amakuru y'ibihugu, bakamenya ibihugu amakuru ariko arabivugamwo mu mpamvu y'inyungu y'umugeni wa Yesu Kristo. Bazokora n'indege, izo ndege zizoba ari indege zitabonwa n'aya maradare, ku buryo ngo bajanye misiyoloji mu bihugu byagabitanije, nk'ibi bihugu murabona vya Korea, bavuga ngo mwa King Jong Un ngo ntawe ujanayo, ngo nta n'ibiki, ngo yigeze kataraho nabaranuma, n'uwuzomusubirira azotangara mu bandi, kuko izo ndege zizogenda atakizibona, azoba ari ikoranabuhanga. hanyuma Imana igende itwaye abamisiyonere bavuga ubutumwa, bibe nka kujya kwa Yesu Kristo, abaho babure aho babaca mu kubica, kuko babonye ari ab'Imana, kuko by'ukuri bitegereje bakabona mu bwiza bw'Imana. Kandi Imana kuko izo bijanye n'ikiganza c'abarundi iziyerekana mu buryo buhambaye, babona ijuru ryururuka, babona ibintu batari bazi, Imana ishingira n'abo bantu, hanyuma abo bantu babayoboke. Kandi no mu bagwanya n'abari baraziba igihugu byabo, ngo kugira ngo abarundi ntibajane ngo ivyo bintu byabo bya Yesu, by'umuyesu wabo, bazoza bikubita imbere y'ibirenge byabo, bimere nka kwa kundi kwa ba Daniyeli, ati Imana yanyu niyikwiye gusengwa, kugira ngo rya jambo Yesu Kristo yerekwa Yohana, ryanditswe muri Yohana 7 uze kuhasoma, ngo mbona ni ukuvuga wa mugeni azoba mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu miryango yose, azoba ariko arondegwa. Mwami Yesu, turagushimiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo mutanga bugingo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Turagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo, nk'uko yadutegetse ngo genda ufobore ibyafobetswe, ugorora ibyagoretswe. Aravuga ngo genda uhishure bihishijwe amaso y'abantu benshi. Turaherukana mu mburi turiko tuvuga
ivy'ikibazo cabajijwe, ico kibazo cagiye kigonga benshi babituma bagenda bijiriwe, kandi ni vy'ukuri. Nigeze kumva umukozi w'Imana abaza ngo shengero ry'Imana ngo kuki ngo mwishiriwe. Vy'ukuri shengero hari abo usanga nyene bijiriwe bitavuye mu gutekereza, ariko bariko biyumvira kw'ijambo ubu babwiye, ariko wewe ntumenye ko wabashize mu rujijo, kandi ivyo wigishije ni utabishize ku muco. Uzopfume musenga wisengera Imana, kuko hari ubwenge bwinshi bukomeye. Wewe mukozi w'Imana uzova muhira umeze neza. Hanyuma rero bahagurutse umuntu ngo agusengere. Iyo agiye kugusengera, iyo asenze kubera yahumanijwe na bwa bwenge butandukanye twavuga, iyo asenze haciye hitaba ikuzimu, kuko umuntu ngo yahumanye iyo asenze haciye hitaba ikuzimu. Ni kimwe no mu vyo abadayimoni bashaka, ivyo twarabiciye ku ncamake. Hanyuma rero wewe ukaja imbere wigisha ngo bagusengeye utisengeye, hanyuma ugaca utangura gukoreshwa n'ubushobozi bw'abasataniste na Satani. Imana idutabare, idufashe cyane. Ngo rero iyo nyigisho yagiye igonga benshi cyane, ngo niyi ngo bigisha abantu ngo barondere mpwemu yera, ngo nta ushobora kunesha, ngo kandi nta n'ubuzonesha ata mpwemu yera agira. Ngahandi nk'uyundi ngo musi ngo ukaza wumva ngo basomye ngo gihabwa kugwanya bera no kubanesha. Rero mwumvirize, ngo ikibazo ngo rero ngaho gihagaze ngo ko bavuga ngo kata muntu ashobora kunesha atahawe mpwemu yera, ngo bagaca badusomera ngo gihabwa kugwanya abera ngo no kubanesha. Ngo none ngo bakaca bavuga ngo none wumva ngo atari kuduhenda, ngo none ngo wumva ngo atari kuduhenda, ngo wumva n'abahawe mpwemu yera nabo ngo batazoneshwa. Ngo reka ngo twigire ngo kwirira ngo isi. Ngo nuko rero ngo ubona ngo abantu benshi ataco bacibanga, bagiharikira no mwibanga, ngo bakavuga uko ngo bigiye ngo kubona ngo kwirira isi, ngo mbona ngo n'abatu ngo baza badushingira ngo n'intahe, ngo abantu ngo bihaniye ku mpfiro, ngo bakatubwira ngo naka ngo ijuru ngo yaricakiye, ngo kweri ngo ntimuzoze ngo maracira imanza, ngo abantu ngo bari mu vyaha, ngo na Bibiliya ngira bivuga ngo none rero ngo naka ngo yihanye neza, ngo kandi ijuru ngo yaricakiye. Ngo rero ico kintu ngo naco ngo uwo muntu avuga ibibazo nari naranditse vyo kuzobwira no kubura. Rero ngo none ngico kintu rero ngo gitera abantu kuca bumva kwisubirira mu vyaha, yuko ngo bagiteranije niki basomewe ngo utazogira mpwemu yera ngo ntazonesha, kandi ngo ntazonesha. Ngo ariko undi munsi bakaca babasomera ngo gihabwa ngo kugwanya bera ngo no kubanesha. Bakaca bavuga ngo none wumva ngo n'abahawe mpwemu yera ngo bazoneshwa, ngo reka twigire ngo kwirira isi. Ngo mbona numva ngo barabashinga n'intahe, ngo n'abantu ngo barihanira ngo ku mpfiro, ngo bakigira mu ijuru. Bakaca bavuga ngo ijuru ngo n'Imana yararigusinyiye, ngo naho wivayanga mu vyaha bimeze gute, ngo izotegezwa guhamagara ngo wihanire ku mpfiro. Burya rero ngo yihana adahuye n'abakozi b'Imana, ngo Imana niba yaramuteguriye ijuru. Aha kw'iki kintu ndahafitiye ubuhanuzi. Ubwo nigeze kuvugira ahantu mu gicaniro kiraha, barangwanya kabisa, barambwira bati umuntu yaturiye ku mpfiro araja mu ijuru, nta ngorane ukira kuvyatura. Nanje mvuga ico Yesu Kristo yantumye. Ibu n'ubundi buhanuzi
twogaruka ko burebure. Ntuzokora ibyaha warujimvisha ijambo ry'Imana rivuga ubinyegeza, rivuga ubihisha, rivuga hanyuma ntuze ngo wakire agakiza ngo ubatizwe mu mazi menshi hanyuma ukore ibyo umwami agomba, ngo uhengere ku mfiro, ngo mpamagarire umukozi w'Imana, ngo nawe bivuga byose atana kimwe wibagiye. Ijuru ngo si ubuhungiro bw'abananiwe, ijuru ni iry'abanesheje, banesheje ibya Satani byose bakiri ngaha mu isi, bakitwa abera bari ngaha mu isi. Rero acarambarira ati rero turagomba udutandukanirize ngo abera bazoneshwa, udutandukanirize nk'uko Imana ngo yabiguhaye. Twumvishije yuko kweri nawe ubwawe atari ubwenge bwawe. Titwakibajije benshi baragikomanako, baravuga ati natwe ntitwari bwabyiyumvira, ahubwo twari tuboshe mu mutwe. Ati none kubera ko tutabyiyumvira, ati Imana irakoze. Mpwemu Yera yaramanutse abishingira intahe muri ico gicaniro, abantu benshi barabohoka. Imana idufashe idutabare cyane. Kugira rero kuko narababwiye mu buhanuzi, nagiye ndarungika mu mburi, nagiye ndarungika ko umwami Yesu Kristo bagiye kumbaza icyo kibazo, bambaza ikibazo yari yarambariye, kandi n'ibi byo kwigisha inyigisho ikageza abantu aho kwihebura, aho gusubira mu byaha, bagasubira mu byaha. Wewe wibwira ngo ni Satani yabasohoye, kandi Satani yakoresheje wewe mu kubasora, kuko ugendera muri bwa buhumane, kuko ugendera muri bya bindi byose tugiye kuzohishura. Uzokumva wese akumvira azoronka ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Nca rero aca arangiza avuga ati nyene avuga ati dusobanure neza, ubitushiriye ku murongo twese tuvyumvirize. Sinzi karabo ayo audio yagiye abashikira, kuko bose baciye batangura kuvyumviriza kugira ngo ntibibahave bibatoroka. Rero ndababwira ati rero tugira dufashanye, ndabasigurire ingene neza bimeze, ndabibasigurira byinshi ntabashije kuvuga ngaha. Ndababwira ngo turaza gusoma aho umwami Yesu Kristo yabisobanuriye. Tinaje ntabyo narinzi, kubera ariko aravuga ngo kweri ngo twari impumyi. Ndababwira ati nanje nari impumyi nkamwe, n'ubuntu Imana, n'ubuntu Yesu Kristo yangiriye. Rero ndababwira ati ntireka twerekane aho Yesu Kristo yabivuze nk'uko nabihawe, ariko ndababwira ati byanditswe mu buryo budasobanurwa n'ubwenge bw'abana b'abantu, biri mu mvugo. Iyo mvugo yisomye wewe witwara ijambo ry'iyo mvugo, ariko ntumenya ubusobanuro bw'iyo mvugo yakoreshejwe. Ndababwira bati ariko njyewe umwami Yesu Kristo yarampaye ubusobanuro bw'iyo mvugo. Reka rero dusome muri Yohana aho yabisobanuye neza. Muri Yohana dusome Yohana ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16 ku murongo waho w'indwi. Havuga ngo ariko njewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko njewe ngenda, nuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe. Rero ndababwira bati murumva ko ari amajambo asanzwe,
nk'uko nawe umejeje kuyasoma bayagusomeye kenshi, ariko aya arimwo ubuhanuzi ubwo Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero yampaye buhambaye, ngo kuko benshi bumva imvugo nk'uko dusomye ngo ariko njyewe ntagenda, ariko ndababwira ukuri. Aravuga ngo ariko njyewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko njyewe ngenda. Ukaca utahana wumvise yuko Yesu Kristo ngo yavuze ngo nuko wewe agenda, ukumva imvugo yakoresheje yonyine ariko ntumenye ubusobanuro bw'iyo mvugo. Rero niho twaciye duhagarara turasobanura nk'uko nawe ugira ubyumvirize, nk'uko namansemerera ngo Bibiliya ntisobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, Bibiliya ntisobanurwa no kuyiga cyane, Bibiliya ntisobanurwa no kuyisoma cyane, imvugo ya Bibiliya ntisobanurwa no kuyisoma cyane, isobanurwa irahishurwa na nyene na Yesu Kristo ngo yariho isi itararemwa, yari umukozi w'umuhanga gushika n'uno munsi. Databuja umwami w'abami ahabwa icubahiro, Yesu Kristo mutangabugingo ni umukozi w'umuhanga nk'uko mwumva niba ndiko ndavuga ari we ariko arabikora. Rero nce ndababwira tumviriza rero bene data, Imana ishimwe cyane, ngo icyogira icyo kibamarira nuko njyewe ngo ngenda, ngo icyo cyogira icyo kitotumarira atagiye ni giki? Ngo mwumvirize nawe uri kuranyumviriza, yabwira ngo ariko njyewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko njyewe ngenda. Ngo none icyo kitogira icyo cyotumarira atagiye ni giki? Kandi icyo cyogira ngo icyo kitotumarira cyari cyakozwe ni giki? Hanyuma rero bayoberwa ibyo ari byo, nk'uko nawe wumva uyoberwa ibyo ari byo, kiretse nk'uwo bari karanyumviriza yarahawe mpwemu yera, cyangwa uwagiye ankurikirana neza mu mahojyo twagiye dukurikirana. Mugabo ushobora kuba wibaza ibindi bitandukanye. Icyo rero ngo cyogira icyo kitotumarira atagiye, aha turi ko turasigura twumva bera bazoneshwa icyo ntandukanya itandukaniro ry'abahawe mpwemu yera n'abera, kuko hariho abera turaza kubibona, abahambaye bo mu bwoko bw'abera ngo nabahawe mpwemu yera. Twe tukaca twiyumvira ngo nabungere n'abarevera pasiteri ni bariya, yego nabo barahambaye, ariko abahambaye bo mu bwoko bw'abera kizogeseza naba. Rero ngo icyo kitogira icyo kitumarira atagiye ni ikihe? Ngo ikintu kitari kugira icyo kitumarira ngo ni iki? Ni zijya nkoni yakubiswe, nijya nzira y'umusaraba, ni bwa buribwe, ni cya gikorwa yiyemeza. Kimwe mu bamarayika ngo habura uwubumbura igitabo, mu baserafi habura uwubumbura igitabo, no mu binyabugingo habura uwubumbura igitabo. Imana nifasha nzobabwira impamvu ngo batinye kukibumbura, kuko abo twagiye tuganira mu bicaniro barabizi. Rero ngo kijya cyatumye batinya kubumbura kijya gitabo, ni uburibwe, ni uburibwe bukakaye. Ndagacishije ko Imana yabanje ngo kubatwara mu iyerekwa. Mwene dasinzi kurajya mu iyerekwa, iryo yerekwa rero umuntu akacaza akakubwira ati wewe genda rero dufate ukerekwa, ugiye ahantu runaka uri umusirikare ukaca ubona bagufashe
bagushize ahantu ukomeye, bariko bagukura ku musoso bawutara bawurya, bongera bagukubita bakureka, bagutara bagakata akaguru, bagakura kuri ya nyama ya gisoda bakotsa. Hanyuma rero ukabibona neza, uburibwe ukabwumva. Ubwo nyene generale kacaza ati rero wewe turagira tugutume muri mission. Ubu nyene birihutirwa, fata amasasu, fata inkoho, fata amagerenade, uzura byose, ambara, ngo ivyo byose turabiguhaye, genda ugiye muri mission hanaha. Wari ngo mwiryo yerekwa, mbarira neza ko wewe wohangara kwemera, ahubwo wonatoroka wobemerera ati ndagiye, ariko kuko wabibonye mwiyerekwa. Ndakubwiye mwene data niwojayo, kuko ibi Yesu ariko ambarira ingene batinye kubumbura kike gitabo, yarampaye n'akarorero atabo mwita incungu z'ibihugu. Murantunga n'ukuri, bakoze ibintu bihambaye kandi bariho ku mugambi w'Imana, ariko iyo nyakubahwa Melchior Ndadaye iyo aza kumenya yuko aje mu Burundi bazomwitsa urupfu, numvishije bamwishe, kandi n'irya kambi kamuhaje narayibayemwo, abumvishije imburi nagiye ntanga. Harya iyo aza gutsinda amatora akacaja mwiyerekwa, akabona ibigiye kumubaho, umva mwari gutangaza ngo amatora, nawe yuriye indege ageze muri Amerika kubw'ibintu abonye bigiye kumubaho. Ngo abo twita incungu nagiye mpabwuro rere kuba iwacu, ati hajya gwa gasore iyo aza kubimenya ko baza kumugirira bijya, ati bijya bababwiye ko ariko yapfuye n'ibindi birenze bamukoreye. Umwami afise amadosiye yose, nta cyakozwe cyose kitazomenyekana. Hanyuma rero ngo yaza kubimenya agatsinda ry'amatora yo gukuraho abakoroni, ngo yaca aza kwereka ibiguye kumubako, yaca yurira indege ubutaraganya, nyamba akaca agenda ati ndabasezeye. Rero abamarayika bajanwa mu irya nzira y'umusaraba, bamaze kuyijanamwo mwiyerekwa, bose bari muri hahandi. Nigeze kumva umudamara Imana imuhezagire yagiye ahishura ibintu byinshi muri kiriya gihe, nanje umwami Yesu Kristo yariko angenderera ku buryo bwinshi cyane. Hanyuma rero ndumva uwo mudamu avuze ngo ko yashitse hahandi, ni umudamu bita Benita, Imana imuhezagire, ngo ko yashitse ahantu ngo habariye ya nama yo gucungura umuntu. Rero ngo hajya niho bari bakoranirijwe, batwagwa mwiyerekwa. Bamaze gutwagwa mwiyerekwa barivuyemwo, ngo habura ubumbura igitabo kubwo guhahamuka niyerekwa Imana yari yabajanyemwo. Ako nagace nciyemwo. Rero mwene data, Imana igufashe cyane, Imana igufashe. Ngico urumva, nashaka nkumvishe ikintu Yesu Kristo yaje gukora mu isi icyari cyo, icyatumye abamarayika batinya kuza, icyatumye ibinyabugingo bitinya, icyatumye bose, ariko ngo kwari kugira ubukuru bwa Yesu bubonekane mu ijuru, kuko ngo niko byari byarateguwe kari Yesu Kristo azoza kuducungura. Ariko kwari kugira ngo bahabwe, babone uburemere n'igikorwa aje gukora mu isi. Rero Yesu Kristo acaraza arakibumbura. Murazi byakurikiye nk'uko byagiye birerekwa, bihabwa abantu mu nyereko.
rero nashaka ndakumvisha uburemere bw'igikorwa Yesu yakoze kugira ngo uze kumviriza ubushobozi bw'ibintu ngiye kukubarira ntumanye. Rero ico kitumarira natagenda, iyo ataza kugenda, cari ico abamarayika batinye: umubabaro, inzira y'umusaraba, gukubitwa, gushinyagurirwa, uburibwe, inzara, inyota. Mwumva inkoni, ariko inkoni yakubiswe si inkoni zo mwebwe mukubitwa, zari inkoni mbi cyane. Kuko ibi inzobigarukako ndiko nderekana ingene bamurondera akiri umwana, kandi abamurondera mwe mwibaza ngo bari abantu basanzwe. Murasoma ngo Yuda ngo ibikingi ibi ngo araganje ngo byari ibi. Imana idutabara. Harageze igihe baramubura. Nico gituma ngo Yesu Kristo harimwo Abisirayeli bambaye inyama n'amaraso, ari abantu bari mw'inkwe y'Imana, kuko bari baratwawe n'ubwenge bw'abadayimoni. Ivyo murazi ko nabiciye ku masonga. Hanyuma rero bifatanya n'ibi biremwa, bifatanya n'ibi biremwa. Hanyuma rero nk'uko niko byari byanditswe. Ariko mu byari byanditswe, Imana yari yabonye ko abazobisohoza ari bijya biremwa. Ibi nabyo twoca n'irindi hishurirwa rirerire ry'ukungene ubwenge bw'Imana aho buhagaze. Tuzobivuga kungene ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwa Satani n'ubw'abantu, kugira ngo abantu bumve icubahiro c'Imana. Rero uko byari byateguwe, kiremwa muntu ntiyarimwo, ariko kiremwa muntu Abisirayeli bivanga n'ibyo biremwa. Bumva baja kuri Yesu umwami w'abami, baramushinyagurika. Ngo igihe ari ku musaraba akaca avuga ngo Data ubaharire kuko batazi ico bakora. Ngo hajya yaraje gukura umuvumo kuri kiremwa muntu yifatanije na bya biremwa byari byishije mu mibiri y'abantu atari abantu. Imana idufashe. Ibi byose ndiko ndabikubarira kugira ngo tujane wumve neza uburemere. Yesu Kristo rero cyaravuga ngo ninagenda, ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko njewe ngenda. Ngo none ico kitogira ico kitumarira natagenda nikiye? Ico rero kitogira ico kitumarira ngo yari igenzira y'umusaraba, ukumeneka kw'amaraso yiwe, ugupfa no kuzuruka kwiwe. Ngo ivyo nivyo ariko arabwira intumwa ziwe, arababwira ngo ninagenda umwitsa ntazoza. Ni ukuvuga rero Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero, aravuga ngo icogira ico kibamarira nuko njewe ngenda. Ngo benshi cyane ngo bumva imvugo nk'uko nabivuze. Rero ngo uje wakiriye agakiza, ukabatizwa, ukihana ibyaha, ukabireka, uwo bigoye agasaba ikigongwe, ugakora bijya byose by'ibigira cumi. Aha rero abavugishwa b'ibinyoma babwira ngo ntimutange ingira cumi, kariya nakenge. Ugatanga amashikanwa, abatanga imperezwa mukazitanga. Ibiriya bikorwa byose babategeka ukabikora, ukongera ugakora ibikorwa by'urukundo bivuye mu mutima, ukaba warejejwe, ukezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Bakagusengera iyo wihana, iyo watuye ibyaha ukihana, ukatura ibyaha, amaraso ya Yesu ambonekeho, njewe nagize ibi n'ibi. Bakaca abakozi b'Imana bakubwira ati Yesu
akugiriye ikigongo, nakugirira ikigongo, Yesu arakugiriye ikigongo, ati reka tugusengere. Bakaca bagusengera bakakwatura ko amaraso ya Yesu Kristo ngo hajya ububaye uwera. Ni ukuvuga ugupfa no kuzuka, amaraso ya Yesu Kristo adushikana kuba abera. Benshi cyane ngo mukaca mwihenda ngo umuntu iyo abaye uwera ngo ngaho ngo mpwemu yera aramuzako, ngo mukibagira yuko n'abagendanye na Yesu Kristo ubwiwe barinze guheba ibyo kunywa n'ibyo kurya kandi bagendanye nawe. Mwibagira ko bafashe ibihe byo gusenga kugira ngo mpwemu yera abazeko. Rero aba ngo nibo bera Yohana yerekwa bazoneshwa, n'abantu bejejwe n'ijambo n'amaraso ya Yesu Kristo, bakaba bakora ibikorwa kurya nyene nabidondoye, ngabo nabera. Imana idufashe idutabare cyane. Rero bene data bakundwa, na Yesu yarabivuze, uzosome Yohana 15:3 ingene yabwiye abigishwa biwe. Yarababwiye bati, n'ubu mwebwe muramaze kwezwa kubw'ijambo nababariye. Rero uyu mpwemu yera aho bitandukaniye ngira mwavyumvise. Abera n'umuntu yejejwe n'ijambo, umuntu yabatijwe mu mazi ngo meshi, baca akarongo meshi, akihana ibyaha byiwe, ibimugoye agapfukama agasenga, uwo agakora na bya bindi byose, uwo ngo ni uwera. Amaraso ya Yesu Kristo adushikana kuba abera. Rero iki cyagusaba ubaye uwera ngo kandi ugezeho, Imana ibikwishimira. ngo ariko benshi bagiye bananigwa bashitse mu ibango ryo kubabera, ngo kuvaho Satani rero asukiye bya bindi bishijwe amaso y'abantu benshi, bimwe Yesu Kristo yambwira ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, ufobore iby'abantu bafobetse, ugorore iby'abantu bagoretse, ngo kuvaho bisukiwe. Abera benshi baraneshejwe, barasubijwe mu ntege nke, barabaye ibizira, kandi n'abahawe mpwemu yera nabo nyene ngo baraneshejwe, ngo kubera handitswe ngo kigesi ngo muri Daniyeli. Reka tuhasome Daniyeli 8 turahasoma, no kuvuga Daniyeli 8 ku murongo waho wa 24 haravuga ngo ububasha bwiwe buzoba bukomeye, ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe. Azogeseza bitangaje, akore uko yigombeye, azotunganirwa, azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Abahambaye bo mu bwoko bw'abera rero ngo nabamaze guhabwa mpwemu yera. Nubwo tuca twiyumvira nk'uko nabivuze ngo nibajya abakozi b'Imana b'imbere, ego ngo nabo n'abahambaye, kandi ngo bakaba abahambaye bo mu bwoko bw'abera mu gihe ngo baba barahawe mpwemu yera. Aba rero ndibaza ko mu bitandukanije uwera uwo ari we n'uwahawe mpwemu yera, nca ndabibasobanurira baca barabyumva neza ko hari itandukaniro rihambaye cyane, nk'uko nawe uhejeje kumva itandukaniro. Rero nshuti mukundwa, ni igihe cyo gusenga, kuko ibi natwe si ibyacu
kandi urazi natwe ibi nta muntu yoja kubyicuragurira mu mutwe. Noneho Yesu Kristo abishingira intahe avuga ati genda uvuge, nta n'umwe bizetera amakenga kiretse abatazobikurikirana ngo bumvirize. Bamwe bamaze kubohwa batakibohotse nibo batazovyumva, kuko ngo hariho abamaze kubohorwa bambe kubohwa ku buryo butangaje kandi baboshwe n'ibi binyobwa n'ibi myambaro n'ibindi byinshi baguze bajana mu ngo zabo. Tuzogenda tubiraba tubivuga nk'uko tugenda dusobanura ibintu by'ubwiza byasutswe ngaha mu isi, ari byo byatumye benshi baba bo gucirwa kw'iteka barafutwa mu gitabo cy'ubugingo, baba inyego ya Satani batakibohotse. Abo bariho, Imana yarabinyerekwa irabinyereka. None rero nshuti yanje, ngirumvisha itandukaniro ririho, ngo bino bintu by'ubwiza rero byasutswe mu isi, ngo abantu bahambaye bo mu bwoko bw'abera bumva Mpwemu Yera babwira ati reka ntugure, ntukoreko, ntusume, ngo kuko babibona mu bantu benshi babikoresha, ngo bakaca bibaza ngo ni Satani abateye, bakaca babikoresha. Mpwemu Yera akaca bava ko murazi na ya dosiye nababwiye ingene Mpwemu Yera yagiye mu ijuru araseruka imbere y'Imana aravuga ngo Data, ngo abo wamaye mu isi ngo ndabarongore, ngo barananiye. Aravuga ngo Data, by'ukuri ndananiwe, gusanga byoshoboka ngo genda nawe ubirongorere. Imana idufashe idutabare, haracari ibyizigiro kuko inkota ntirasukwa. Tumeze nk'umuteramyi w'irembo ry'igisagara ahamagara n'ijwi rirenga ngo abagomba kuja mu gisagara ngo nimunyaruke kuko bugira bugorobe, irembo rice ryugagwa. By'ukuri irembo rigira ryugagwe, kandi ntibizoba mu Burundi gusa, n'ibi bihugu byitwa by'ibihangange hazoba ico bita ihongoka rihambaye. Hari umukozi w'Imana yigeze kubivuga, ntibabishiraho umutima, uwo bita Benita, Imana imuhezagire. Ico nanje nagiye ngibona, ibyo byose bizoba ihomboka ry'isi. Abavugishwa bagenda barivugishwa muzogito abantu bagenda barumva ubuhanuzi, hanyuma bakaca baja kuri YouTube bakaca baraba intambara ziriko ziraba, izi ntambara z'ibihugu z'ibikomerezwa, ngo bakaca biruka muri Bibiliya bagasoma, bakaca bagenda bakaca bavuga ngo intambara y'isi ya gatatu ngigira isutame, bakavuga ibintu bisa n'ubuhanuzi ariko ari analize, ariko ari umwihwezo bagize, umwihwezo ukomeye cyane, umwihwezo wimbitse. Uwo mwihwezo ngo bawigishije bakawushyira kwa aya marezo sosiyo, ngo bikaca bisa nk'ubuhanuzi, ariko ngo bimeze nk'inyigisho umuntu yigisha akuye muri Bibiliya, aho kumukwegera mu bwami bw'Imana igatera imusunika ava mu bwami bw'Imana. Kuko ngo n'aba ba youtubere, aba bakorera kuri YouTube bagiye batera umwihebura umugeni wa Yesu Kristo ajaho kuzazanirwa. Rero bene data, Imana idufashe, kandi Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero ashimwe cyane, kuko byose ariko abibazanira kugira mwumve. Yesu abahezagire. Ubu rero ko duhejeje kuvuga bino, tuzoca twinjira mu by'ibinyobwa, ibiribwa, impuzu, byose tubishireho, tuvuge ingaruka mbi zabyo zose. Tuvuye aho tuzoca twinjira tuvuge neza imikorere ya Satani yakoze kugira ngo abashe kwinjira mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo, ryinjirira mu masengero ya Pantekoti.
Imana ibahezagire, Imana ibongere imihezagiro. Umuntu uca avuga ngo izo ni iby'amadini, wowe urabikomeza wivugire ngo tuvuge iby'amadini, buraca ubibone n'amadini yose agiye gufutwa, hasigare ishengero rimwe, ihanga ryera risigare, iby'imigambwe bifutwe bikugweho, hasigareho abarundi, nta muhutu nta mututsi nta mutwa, azoba ari ihanga ryera ubwoko bw'Imana yatoranije, ubwo izosukamwo ubwenge igihugu cy'u Burundi kikubakwa, indege zizokorerwa mu Burundi, ibintu byose mwumva mubona by'insigabwenge igihugu cy'u Burundi Imana izogitera iteka ku buryo buhambaye, no kubwira ngo kizosumba Etats-Unis mu mikorere y'ubwenge na gisirikare. Wovuga ngo urarengeje, ngivyo ngo nivyo nawe wishiriyeho, ibyo birazwi, kuko hazogera igihe abarundi bahagurukanye misiyoloji bazogenda babona ingene bagiye barahindura amahanga bakemera ibya Yesu Kristo, hazobamwe ibihugu vyizibira kandi bigira akayigo ngo bize bitera Uburundi, ariko Uburundi buzoba bukomeye mu bintu by'ubutasi bw'ubwenge buhambaye. Imana izoburutisha ibindi bihugu ku buryo ibindi bihugu bitazosobanukirwa, bazopanga ibitero, hanyuma Uburundi bugende bukora mu bintu by'ubwenge buhambaye. Imana izoba yaratanze tekinoloji, nta munyamahanga azobikora. Ibyo byose mwitwaza ngo ibisasu kirimbuzi, ibyo byose Imana izoha abarundi kubikora nk'igikangisho c'amahanga, nk'igikangisho c'amahanga. Imana itanga ubwenge busovye, ibi by'amatekinoloji ngo bagenzura abantu mu ikoranabuhanga, ivyo Imana izomanura ubwenge mu Barundi ku buryo bazokwabira amakuru y'ibihugu, bakamenya ibihugu amakuru ariko arabivugamo mu mpamvu y'inyungu y'umugeni wa Yesu Kristo. Bazokora n'indege, izo ndege zizoba ari indege zitabonwa n'aya maradare, ku buryo ngo bajanye misiyoloji mu bihugu byagabitanije, nk'ibi bihugu murabona vya Korea, bavuga ngo mwa King Jong Un ngo ntawe ujanayo, ngo nta n'ibiki, ngo yigeze kataraho nabaranuma, n'uwuzomusubirira azotangara mu bandi, kuko izo ndege zizogenda atakizibona, azoba ari ikoranabuhanga. Hanyuma Imana igende itwaye abamisiyonere bavuga ubutumwa, bibe nka kujya kwa Yesu Kristo, abaho babure aho babaca mu kubica, kuko babonye ari ab'Imana, kuko by'ukuri bitegereje bakabona mu bwiza bw'Imana. Kandi Imana kuko izoba ijanye n'ikiganza c'abarundi, iziyerekana mu buryo buhambaye, babona ijuru ryururuka, babona ibintu batari bazi. Imana ishingira n'abo bantu, hanyuma abo bantu babayoboke, kandi no mu bagwanya n'abari baraziba igihugu byabo, ngo kugira ngo abarundi ntibajane ngo ibyo bintu byabo bya Yesu, by'umuyesu wabo, bazoza bikubita imbere y'ibirenge byabo, bimere nka kwa kundi kwa ba Daniyeli, ati Imana yanyu niyo ikwiye gusengwa, kugira ngo rya jambo Yesu Kristo yerekwa Yohana, ryanditswe muri Yohana 7 uze kuhasoma, ngo mbona ni ukuvuga wa mugeni azoba mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu miryango yose, azoba ariko arondegwa. Muri ico gihe ubutumwa bwiza narabivuze mu mbori zitandukanye, bukwira isi yose. Satani abura isaganirizo, ariko kubera nawe afise abantu biwe bari mu isi, bazoba ariko barapanga umugambi mubi cyane. Ico gihe utazoba afise mpwemu yera ntazorokoka. Yesu abahezagire, Yesu abongere imihezagiro cyane. Mwumvire Imana, ushaka kuramba ashira umutima kwibi yumvirize, ushaka guhabwa ijuru yumvirize ibi, kuko hari imigabane ibiri ku vy'Imana igiye gukora.
ni ukuvuga hariho abantu bazotahira mw'iyo nkota y'Imana yageneye iti runaka, wowe ngira nzoguhe icyo waririye uhereye kera. Imana mu ivyo bizoba biriko biraba, sinzi ngo bizoba guti, ariko Imana yatubwiye ko bizoba biteye ubwoba, n'abantu imitima izoranduka muri bo, ariko Imana yatubara ati ndabahaye imitima nk'iy'intare. Amena. Rero mw'ivyo bizoba biriko birakoreka hariho umugeni azobitahiramo. Rero nawe niwumva Imana iramenya umugabane iza kugushiramo, nyamba igushira mu mugabane w'abazotaha, nyamba igushira mu mugabane w'abazosigara bagasigara bakora igikorwa c'umwami, niyizimenya. Yesu Kristo abahezagire kandi abongere mihezagire. ubusa 90 amajana 365 ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.